Ikaze ni rwanyu nshuti bakunzi muri ko mukurikirana ibiganiro by'isamirizi imbonesha kure buntu ijwi ry'ubuntu n'ivyizigiro mu kiganiro Défi de la jeunesse cy'uyu munsi aho tugiye kurabira hamwe mbega birashoboka ko umuntu atanguza umugambi canke akihangira umurimo atamutahe canke amahera afise. Mu gihugu usanga amahigwe yo kubona akazi ari make, kwihangira canke kwiremera akazi nico kiza imbere nk'inyishu kugwaruka. Ariko ikibazo kica kigaruka kuri bamwe n'abandi ni gute umuntu yokora umugambi atamahera afise. Uyu munsi ugwaruka rutari ruke rurakekeranya mbere rugatinya gutangura imigambi rwitwaza kutagira uburyo canke amafaranga. Kurundi ruhande naho abandi bakemeza ko mu gihe ufise ivyiyumviro birashe ukagira n'inguvu bishoboka ko ushobora kurema umurimo canke akazi atamutahe canke amahera ufise mu mufuko. Koko birashoboka ko wo kwiremera akazi canke umurimo atamahera ufise. Nubuhe buhinga umuntu yokoresha kugira ngo abigereko? Intambamyizo zoba ari izihe? Ibi n'ibindi nivyo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro. Ariko rero muri kino kiganiro singiye kucisangiza ndumwe nkaba mfise abatumire tugiye gusangira ibitari bike batuyagira kuri kino kiyago cuno munsi, ari nako tubaha ikaze. Ku ruhande rwanje nkaba mfise umwe mu gwaruka rwashoboye kwihangira umurimo rukiteza imbere, rukikuramwo ubwoba maze rukiremera umurimo. Nawe si uwundi ni Ndayikeza Emmanuel, abenshi bamuzi ku izina rya Macro. Nkuko nabibabwiye ni umwe mu gwaruka rwashoboye kwiremera akazi. Ndakuramukije amahoro Emmanuel. Amahoro neza. Mumeze neza? Neza. Ndaguhaye ikaze mu kiganiro Défi de la jeunesse. Yego murakoze cyane. Yego. Nuko turi kumwe kandi n'umwe mu bajejwe mu barongoye ikigo gisanzwe giherekeza imigambi y'ugwaruka gwitunganiriza ivyabo mu mfunyafunyo ni Seraji. Nawe sundi ni Sengiyumva Michel. Michel, turabaramukije amahoro y'Imana. Nanje ndabaramukije. Mumeze neza? Turaho kandi turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Mwakoze cyane kuduha ikaze muri kino kiganiro. Yego. Kandi nibaza ko tuza kuyaga ibitari bike. Yego murakoze. Nuko rero twinjira neza na neza mu idonido rya kino kiganiro cacu, reka tumanze tuje hano kwa Emmanuel adusangize. Mbega Emmanuel, uyu munsi musanzwe mukora iki? Jewe nkora igifundi cyo kurepara ivyuma electronique. Yego. Televiziyo, ma mixere no kudandaza ama PS yavyo. Haba sanzwe mfise n'ubworozi bw'ibitungwa. Yego. Vy'ingurube. Tungo vy'ingurube. Yego. Emmanuel, hariho ugwaruka rwinshi usanga rutinya gukora uturimo duto duto ngo baba barindiye imitahe iva ijya nino canke ingurane. Mbega we icyumviro cyo kumva wotangura utwo turimo caje gute? Jewe naje ishure 2017. Maze koze ishure sanga nta buryo mfise bwo kubandanya kaminuza. Nta mafaranga afise ntaki ko n'ubundi ndiga mpanze. Yego. None rero nca ntangura gukora nize electronique nyene, bijanye na electronique byo nize. Yego. Maze kubiheza nireka ndabukunda rero mbe ndakora buke buke ndabire byo yenda nkatera intambwe. 2018 intambwe gukora. Yego. Nta gukora 2018 ariko nakorera ahantu mu nzu abandi bakoreramwo nyene bakora bijanye electronique korakorana. Yego. Ariko ninjiye nyene uko nyene ndakora buke ubwo mwaka ugiye guhera wa 2018 nkaca mbona ko umwaka uramperanye ata kintu ndashika ko nimariye. Yego. Ca ndahindura ati reka ndondere aho nkorera iwanje. Yego.
nuko uravyiyumviye gutangura gukora urahejeje ishure uvuga uti uko biri kose sinoja kugora abavyeyi canke sinoca nja ngaho ngo ndera amaboko uriyumviye gutangura kwiyungunganya uraja hamwe n'abandi mbega vyaje gute utangure gukora ataburyo mu gihe tuzi ko abandi bavuga bati nta mahera mu mufuko ndindiriye imitahe ndindiriye akazi ka leta narijya wari waciye ku ntebe y'ishure vyaje gute we nawe utangure kumva wokora utugambi canke wo kwihangira umurimo ataburyo ufise ico gihe nesanzwe nestara udutara twama panosore no yaritanga kuza ari menshi takuza sinzi ukuntu uwo mpakaraka acampa 70,000 cindabika yose uko nyene numukuja kugakora karaka nagiye n'amaguru kugira dofranga sinda twonone ndabona rero iyo demedizi biti mperanye ndarabana reka takintu nakyo ngize nkora n'ipantaro nambara mwakweze ari yindi nyene bigende gute kugira inshanje ibintu biharuro ubuzima ndabe ndimo kubwohinduka usha niyumvira rero ukuntu nogira notangura gukora nca ndarondera inzu bacimanza avasi y'amezi 2 yampaye asane mwese sozanye imahera sozanye imbere bampaye nca ndaraba umuntu ngurana ibihumbi 35 abenguranye nca ndongereza rero nca ndaronda ndakwiza 80 nca ndamushira acarampa umuryango nkoreramo maze gutangura gukora rero ndakora nkatonda umunsi wa mbere nkabura ikintu nkora n'igihumbi uwa kabiri nkatonda abantu batakumenyera nkakora nkaronka 5 mu nyuma igihumbi gucyo hamwe no kwezi guhera nkakora no kuri inzu ariko naho icyo gihumbi rero sinashira cyose oya ateka andoze igihumbi reka nje 5 ntasigaye no kuzori hinzu nongere ngo mwana pano canke ikindi kintu kuyandabe ko no kwa avance kutukira aho nyene novuga izo nguvu canke ubwo bwira vyaje gute kuko hari abandi yumvira ati jewe ndonse igihumbi nico kujya no kugura amayinite ibintu nk'ivyo ariko akaguma ari ati uko biri kose ndafise imigambi ndindirira abazompa uburyo nshobore gukora we vyaje gutibanga nirihe kugira n'urundi gwaruka ngo bariko ratwumviriza uno munsi nk'urundi gwaruka urugenzi rwago gwumve ubwo bwira buza gute iyo mitwe canke ubwo buhinga buza gute ico cyumviro kiza gute kugira wumve ko utarindira abandi bo ku ruhande ariko wumve ko muri duko ushobora kuronka hari ikintu ushobora kuvyazamwe muri utwo duke jewe muhe tuvuka tora abandi 9 yego nigende wanyuma nararaba rero uti none abo bose uza kubagora kigikora y'amashuri bigaza kaminuza babandanya bandi bari mu buzima bwabo kuza kubagora rero subira muhenda kugora mama ari wayasigaye ugatomboka ko muzebo yarapfuye ati aragusubira kuza kugora umuvyeyi mama ari wasigaranye yisaziye none bo sinumvira bako ragenda cyane abakwivira gutangwa gukora buke buke ndakora kugira ndabisesura na jemva koje mvuka nyamurenza yahora yikomye ya nyamurenza iyo mvukamwe rero nkamba nk'ingozi ariko rero kuntu byatanga kubuza buke buke nivyo nabariye ego nuko nyene biraje buke buke ndashaka kumenya tubwire rero muri make uno munsi mwatubwiye umurimo musanzwe muri ko murakora vyaje gute atamutahe mu byinjiramwo gute bigenda gute atamutahe birakunda birakunda bisaguza ko ugiye gukora ikintu wiyumvamo bivuga ko ivyo wiyumvamo nta kumunda ashaka gushika kure ubanza gukunda akazi k'ivyo ugiye gukora ugatangura ugakora ntucanga ubona rero umunsi watonze ukabura icyo ukora ukabura akazi cyangwa akaronka wowe kose gakore gusa ko urara winjije n'igihumbi ntuce umwe ngaho mwagwabegeze yimbe ngo wapi nta kugura akazi kujya akazi kose banzarira niko nakora reka rero ibintu byanje ngisaba akari gatonya kari kanini nabikora vyose ego muri uko gutangura uwo mugambi ataburyo nta muntu yaba yaragufasha ukuboko canke ubuhinga imitwe mwa mwarakoresheje niyahe
jewe nta muntu n'umwe yafashe kuboko oya yego nta muntu n'umwe yafashe kuboko urabwira natanguye buke uwo mpaye akazi bwa mbere njya kwisitara udukana sorere niho numva ko bamfashe kuboko nawe ntawe narinda nazi naragenda mukorera arampemba cyane ndonkamwe kuriha inzu rero cyane gukora rero nkora mu kibanza kiwanje buke hazi igihumbi bika gucyo mu nyuma aho tuntu tuduntu za tutu sirike ikirimba nadanshiramo 2000 kubwa mbere bitatangwa kirimo ukagitubaza n'abantu bijya 2000 ku munsi inzo yaronka umva nyene ibintu bitoroshe kandi uhede mire par jour umva ibintu bitoroshe buke nyabwe twazi nanje rero urazonyandika tangwa ndakora igihe ishiraho 2 ku munsi 2 mugindi gwiheze hati ntatavamvise mu mufuko ariko ndaza hanashize 2 ndaza aho biri gucyo mbona barampa ibihumbi amajana 2 hageze ku kirimba kwa mpemba umuntu zamwe mu kirimba mbona barampa ibihumbi amajana 2 amajana 2 umva intu hatahura ibihumbi amajana 2 amajana 2 aha nisa ahubwo ndabona ko ije kugendeka cyandafata ya amajana 2 cyambaza mu mutimbe niho shaka kumbikira igitungo no kibika no kibika cyandakora mu amajana 2 nasiganye menga 25,000 hama arakingurira kintungire rero bimeze uko gucyo kubera iki kirimba cyahera cyagira mu mezi menga 3 matarane kucyeza biko neza kwaciye hari mu 2020 gucyo mu nyuma turajyayo usanga umuntu areka aronka amajana 5 ku kwezi amajana 5 ku kwezi ku kirimba mu matwa kidugije kija kuri 5,000 gucyo umunsi natagura ku amajana 2 vy'iwanje amajana 2 vy'iwanje nkoze mu mfuko ati nawe nakoreye hari ndabe ntacu mwayi ntoki ndakoresha ukundi kuntu ndabe ko umunsi nagwaye ndimwe akazi nzoronka ikintu kimvuza ego nuko murakoze cyane reka tugaruke hano kwa Michel ngira mwumvise Michel umwe mu gwaruka gwashoye kwiteza imbere uko gwashoye kuvyifatamwo mbega nk'umwe mu barongoye ikigo gikora na cyane mu gisata cy'ugwaruka mbega birashoboka ko ugwaruka rushobora kwihangira imirimo cyangwa kurema akazi atamitahe murakoze cyane kuri ico kibazo inyishu ni egome birakunda ko ugwaruka rushobora kwihangira imirimo atamutahe uhari ikibazo kiri hehe kuvyiyumviro by'umugwaruka hari ico mu gifaransa ngo bangu ni changement de mentalité uhindura ivyiyumviro kugira ngo utangure atane kingoro ufise ubwa mbere hoho ubanza kumva ko ari wewe nyene ukabanza kwishiramo neza ko kazoza kawe kari mu biganza byawe utaravye n'undi muntu hanyuma ukiha imbono urabanza ukiyinjiramwo hanyuma nagarubwire Imana igihe yaturema hari akantu yagushizemo kazogutunga ikibazo abantu bafise ukumenya kwitahura wewe nyene mbega urinde mbega ubona ushoboye iki mbega ukimenya umaze kwimenya wanashaka n'amafaranga caza ariza nawe nyene hanyuma umaze kwimenya uri intumbero ngomba gushika hehe ngomba gushika kuki muri kazoza hanyuma umaze kubishikako uca wiga ukuntu ico kintu wokora kugira ngo ushike hahantu ya ntumbero yawe ico kintu ugira gikore naco biragusaba yo uko ugenda bukebuke abantu benshi bakonda bashaka kuguruka mugabo gato karakura inganda kubwira ukuntu umuntu ashobora kuronka umutahe ahereye ku busa mbere agacika igihangange urabona abagwaruka kwa kino gihe rurafise amahigwe yo kuronka uturaka ugasanga waragiye gukora rusaka kugira rusasuma ahantu aragiye gukora ikiyede hari abashaka no gukora ikiyede wanashaka mugabo ugasanga ikintu ca mbere agiye gukora guherako agiye kugura telefone nini mugabo wanashaka ayo mafaranga yararose ubwa mbere yarayo ko camushikana kuri ca kintu ari yipfuza ya ndoto yiwe ca kintu akunda hama imigambi yose
turayibona mu kibano muko yose ntishoboka hari umugambi usanga uhuye nawe wenyene yego ngira ndakubwira bivana naho umuntu ababa ugwaruka ahantu ruba jewe igihe nakura mu kibano wacu mu Kirundi hari utugambi duto twakora yego ndavyuka twiga nko mu wa gatatu mu wa kane twaradandaza indagara njanga yego bamwe barabizi ivyema vyo mwizosi abana bakihari iwacu mu Kirundi kandi ugasanga ivyo vyema wakwe mu mafaranga menshi vacances ya ufise amafaranga atari make yego udashoboye kudandaza warororaga kwavu inkoko kandi umutahe ni wawukora ahantu kure wagenda hajya mu gipimo tugatora imbunya yego sinzi ko imbunya muzumva zijya kaba zakorotse ugasanga urakuyemwo nk'igihumbi kandi icyo gihumbi ku mwana azi kugikoresha caravyara 5,000 no kuvuga rero ingorane si umutahe ahubwo ingorane no kumenya ati mbega jewe nzobaho gute muri kazoza mbega jewe nshoboye iki yego hari abantu baba yuko nyine batazi nico bashoboye cyane hama iyo ngabire Imana yabashizemwo batayimenye baca baguma uko nyene bakarindira ngo wowe amafaranga noko yego urabona mwene data igihe aje kuvuga avuze ati jewe naciye ngenda myibi vyo gukora yakoresheje impano Imana yamuhaye gukora kwestara amatara gukora amatelefone iyo niyo ngabire Imana yamushize ngo bijya hajya none rero birashoboka icambere ryo kubanza guhindura ivyiyumviro cha kabiri ukimenya cha gatatu kamenya ko mutahe atari mpaka uhere kuri munini yego hera kuri mato duto dukenduke abana nko yavuze ngo here kuri 200,000 200,000 ni amafaranga make cyane ubwo ndazi ko ageze kure yego ubu rero novuga yuko igihambaye ari ukwimenya igihambaye ari guhindura ivyiyumviro gihambaye ro kugira indoto naye ahandi ho birashoboka gushikaho muracika yego murakoze cyane mwariko muradusangiza hariho gwaruka rushobora kuba rukora dukurikirana rukavuga ruti mbega muri zino mpanuro bariko bagenda baduha twobigenza gute ugasanga ni bya bindi twari tuvuga ivyiyumviro birahari bafise ivyiyumviro byinshi imigambi irahari mu mutwe ariko bavuga none kugira umuntu ahere kuri utwo duto aduge vyogenda gute mwariko muradusangiza mwo muri mike mbega ho bariho utugambi duto umuntu yoshobora gukora hama tukaheza tukavyara n'indi migambi ikuze kuri ugo gwaruka ruba rudafise uburyo yego utwo tugambi turiho yego icambere kugira uturi umugambi urabanza kuraba bigukikuje yego mu kibano aho uba aho ugendera abo mugendana kabanza ukamenya ingorane iri mu kibano yego twebwe wacu mu kigo aho dusanga dukorera turigisha abantu ingene batora umugambi mu bisanzwe hizira gutora umugambi utaza kwishura ku ngorane zo mu kibano yego hanyuma uwo mugambi nawo utora simaka ucutangura gose ngo wihute ya ihakarorero ndabaha karorero murabona nk'ubu muravye mu kibano nk'abantu bamwe bisagara amagi amagi no munsi rigira imwe rigeze ku 1500 yego rigira imwe rigeze ku 1500 iyo ni ngorane ikomeye byumvikana ko isoko hari amagi yego kandi igitamagi ni inkoko igurwa ngaha inkoko yazimbye ihitita mbere 50 wayironka mukazi ntubona kugira ntanguze 50 hagura inkoko iyo nkoko je nk'umwanya nkayitaho yego iyo nkoko none yiguze 50 kandi 50 garakogesha urayaronka yego hanyuma iyo nkoko ntitamagi ikaberagura cyane iyo nkoko iberaguye ikabiragura nk'umunani canke 7 canke 9 uci uvuga uti jewe izi ntazo ndandaza izingira ndazirere buke buke zikure urashobora guhera ku nkoko imwe inyuma y'amezi 4 canke 5 ko ufise inkoko 10 yego umaze kugira inkoko 10 buryo bamaze kubamba hose yego dufate ko harimo isake zingahe zitatu n'inkoko kazi 5 ntiwumva ko bamaze kugira ane gukira wakize ihera abahogore ko kazi zizana amagi za nkoko kazi ziratange guta amagi rero sawa yego ahubwo biro tugira ane uco higa ukuntu uzana inkoko kazi uzana amagi yipondetse yego zazi ni z'ikirundi zikabundikira amapondetse yego hanyuma amapondeze azovuka niyo rero azoca gwa musaruro w'amagi zozo ntizizobundikira uzoca uziberaguza zikure mugabo
zibitse itamagi gusa kandi ndazi yuko amagi inkoko ita mu kiringo cayo arashobora gutunga atakiri ikintu ukoze uwo mutahe wayo magi ni uza kukubera umushinge hanyuma ayo magi umaze kuyadandaza arakubera wanashaka arakuviramwo ni aravyara injya zo kugaburira za nkoko nyene ugasanga umujeni ahereye ku nkoko imwe ageze ku nkoko amajana 3 numva ko bamaze kuba boss wow tunze kabisa no kuvuga iki aho amagi inkoko inkoko inyama byose ni wawe mugabe ikintu gihari ni iki kizira kubikorokeramwo udakunda inkoko yego kizira kuja mu mugambo udakunda utawukunda cyo kuremera kirumvika bisaba ko uwo mugambo ucukunda gushika uvuga uti fasha ariko tukiraho nyene ariho umuntu ashobora ngo kirazira kuja mu mugambi udakunda kandi utiyumvamo hari umuntu ashobora kucemba ati akantu karancanze sinzi aho mwo twagurira mbega umuntu umugambi yokunda gute yego ico rikiri komeye cyane abantu benshi arakunda kurahura cyo nabonye kwa naka kanenda bikore yego umugambi kugira ubukunde hategeza ko hariho imigenderanire hagati ya wewe n'uwo mugambi yego kahise kawe mbega arakunda inkoko bona nkaba kuri ngaho ku kiganiro hano kuri televiziyo uko biri kose urakunda kumviza amakuru bisa bisigura ngo iki gikorwa cy'igikoro gikunze kubera warakunda radio warakunda amenyesha amakuru muri kahise kawe neza cyane nibi rero by'umugambi ntushaka kuja kurima ngo ngiye kurima kandi utigeze ufata isuka kandi imbere n'abagukomoka ko batigeze baza kurima oya ni gake ahubwo banza kurata ati mbega jewe ni giki nkora nkumva ndaryohewe nkumva amahoro nkumva nyene ndiyaguye ico nisho rita umugambi umugambi ukunda rero hari isano hagati y'umuntu akora umugambi n'ikintu aba ariko arakora uwo mugambi bihuriye he nawe burya nubona nugiye akora ibyo mu televiziyo uza gusanga kera yakora utuntu yafata udukopo karuterateranya akoba ku muduga ni radio ugasanga karakora utuntu nyene kujya babandi wasanga afata ivyondo canke ibumba kubaka kandi rero kwitahura no kumenya uriwe no kumenya uwo mugambi ugiye gukora umaze kuwutora katugenda buke buke urashika ku ndoto yawe Ego murakoze niyuzera ko gwaruka muri ko muradukurikirana muri ko murumva byinshi muri ko murahungukira byinshi na cyane kuri avuze bisaba ko umanza ukitahura uriwe ugatahura nico wifuza gushikako nuko rero tubandanya n'ikiganiro cyacu turacyari kwa Michel mbega mwo dusangiza ubuhinga neza na neza ugwaruka goshobora novuga gufata cyangwa gukoresha kugira ngo rushobore kurimira utwo turimo duto atamahera canke imitahe barinze ushira imbere ni bimwe ko ndavuga cyambere ugwaruka rudukurikirana yego ni babanze bahindura ivyiyumviro yego nta kazi gahari ka leta kandi tubarubwizwa kubaho yego bwa kabiri wore wese arabe ibimukikuje mu kibano ahantu abona yo biomenera hariho igihugu cy'u Burundi kinga amahigwe menshi cyane ivyo byo bitore ubanza kuraba abantu bidogera iki ni gikibona badafise hanyuma ivyo maze kukibona curondera udufaranga dukeye yego tangutse duki navuze ko dufaranga abantu benshi baturonka mugoka cyane twara hatariho yego utwo dufaranga bamaze kuturonka ni bace batanguza utuntu duto mugaba badushire muri cya kintu cyagihanza abantu dufate nk'akarorero narabonye ugwaruka rukora ibijanye no gusereva indya mu manza ikambere ndeke kuvuga mu manza aho kumanza nk'izisi nyinshi narabonye ugwaruka rufata nk'abantu bawe ko rakora ku masoko badafise umwanya wo kuza kurya yego bakavuga bati twebwe ntuzove ngaho boss indya tuzozikuzanira ako nakazi wanashaka yego hanyuma aho kaza yakora buke agatinda gashinga restaurant yiwe bwa mbere bikora nk'uko mengana ikiraka yakorana n'uwa restaurant agacagira n'amasezerano n'umuntu ari ngaho ibereye ku kibanza akaza musanze ijya ngaho naho bo mutwenga gihambaye nuko ababoni yari karaja naho bo gutwenga gihambaye nuko ronko dufaranga gihambaye nuko uzoshika ku ndoto yawe hanyuma ivyo biheze
ukabona ko amaze kuronka ico ukora ukunda ukaba amaze kuronka agatahe cugerageza ruvyagure cushinga rero wa mugambi wawe ku buryo bwiyaguye ku buryo bose batangara kumenya nawe ukubaka izina abantu bose bakavuga ati byagenze gute kumenga nta mafaranga wari ufise yego akwiyagiye usanga ari ibintu bikomeye cyane enga ndakubwira ikintu kimwe barya bakomeresa banini manini tubona bafise za remorque yego benshi bakubwira ko batanga budarazi tabi ry'ibihuri akaritemberana mwigunira atembereza muhadesa hama akaduga akacarangurika wa karorero yego mu nyuma akacatanga gushora umufuko kwiyezine mu nyuma akacagira ibutike mu nyuma gushika hagira imangazine ikibazo gihari no gushaka kwihuta kizira gusimba intambuko aho nyine ngerageje kubumva ugusimba niko akurusha wifuza ngo uri modoka aho nyine nubaka inzu utatanguriye kuri mwe bito kizira kwibwira kugura imodoka tani kingurana neza cyane tangura uyumvire ati mbega ikinga ndari byiza sikinga cyo kugenda